ko jewe sinigeze mba umurongozi wa Buja FM, sinigeze mba umuntu afata ingingo muri Buja FM, narigeze kubiba mu mwanya muto iradio igitangura, ukuntu twagiye turarokita haza abamenshi makuru narabigize mu ruhara kugira ngo abamenshi makuru baze bajya bose magiye murumva, naragize mu ruhara rukomeye cyane kugira ngo mu bumve hajya kugera radio batumira radio itera imbere. Rero ukuntu vyagiye birahinduka, ukuntu vyagiye bamwe bagafata ingingo yo kugenda, bamwe tugasigara, abandi no munsi turafashe ingingo yo kugenda. Ariko umuntu akiyumvira inyuma y'amezi 6 Kigingi aragiye muri mu bantu bane batanguye irya radio, haraho vyo babisaniye igenda rya Kigingi asezera na wewe, kuko mwese nta numwe yirukanye hako muvuze ati tugiye mu bindi, ho bari impamvu nta mpamvu yo bayinyegeje yo birimo ga Paji Paji avuye ku radio agiye kuri TV online, tuvuge ko ari amafaranga ya mu convince canke n'ivyiyumviro vyahuye. Mu bisanzwe isi iri kwiragenda itera imbere, Juste Gaël, amaradio nayo nyari online, suvuga ngo radio yari komeye, haje ikintu cyose gikomezwa n'abantu. Rero nimba Buja FM yarakomeye nuko twayikomeje, nuko abamenshi makuru bayikomeje, nuko hari equipe synergie gukorana muri team, mufise imigambi umushaka gushika ku kintu gikomeye mwese muvyumva kumwe. Rero sinavuga ngo kuva kuri televiziyo, kuva kuri radio kaja kuri televiziyo, ngo televiziyo online ngo ngifata munenegwe ngo nakanu gato oya, kuko nibaza ko nikiye kintu yibaza ko Buja FM izokwibukirako. Hello boys and girls, nizera ko mese neza ko kuri hano, ndabura ko ari Juste Gaël Dreamer from Moresa, ndakubwira ko ari mu Black Man, n'ijisho ni black ko kuri handi, ndabura ko twavuye muri studio ngo tubazanire bishasha. Babikoze neza no baracabikora, n'abanyamakuru babikoze, bainspire benshi muri twebwe. Nawe suwundi amwita Patrick Pajo, aho tubafitiye amakuru menshi sana. Patrick Pajo ninde, yahora mu biki, ari mu biki, umuziki w'Uburundi mwitege kwiki. Ivyo ni bimwe muri vyinshi tuza kuganira, ndakubwira ko twamusanze mu biro vyiwe kugira ngo dushobore kuyaga nawe aya n'ayandi. Kwa kundi handi ndabara ko turi kubona Patrick Pajo niyo nkuru kwa kundi handi. Ndakuramuza Pajo Patrick. Amahoro cyane Juste Gaël, meze neza. Ameze fresh nawe mugamze. Yego je meze cyane. Karibu iwacu. Asante sana. Kare nk'ibiro vya studio ariko umusaza afise ibindi biro rero. Oya tuba dufise ibiro aho umuntu akora niho biro vyiwe, n'udandaza amakara hajya nyene adandaza amakara nivyo biro vyiwe, usereva abafise comptoire, abafise mu gikoni uteka afise ibiro vye. Rero umuntu wese tumubahira ico akora kishobora kumubeshaho, ico akora ikamuhiteka kakaba gikunda, aho gikorera nivyo biro vyiwe. Tuvuga kuko bivuze studio ni biro vyanje, n'ubu hano ni mu kindi kinyamakuru, hariho biro, hariho ama studio, aho nshobora kuba mvanga nkaja mu yindi studio nkabona nkakora akazi kanje kamisi yose, kakandi nyene musanzwe munzimwo, kakandi nyene muhora mumbona mucanke muhanyumvise mu nikajya nyene mbandanye. Yego ni Pajo Patrick, ku munsi yaje twashoboye kuronka amakuru inyuma y'amezi 6 Kigingi gato yavuye muri Buja FM ko nawe wahagaritse kubera iki gutanga imihoho ga Pajo Patrick. Sinatanze imihoho, gutanga imihoho haba hari ikintu ikica nk'ikiriya ubona kitagenda neza, ugacuvuga ati ndatanze imihoho nka tutota démissionner, ugademisiona ugaheba akazi, ugasezera akazi. Rero jewe sinatanze imihoho cyangwa sina démissionné, ejo cyangwa hirya yejo ubundi muntu ubundi afise ikinyamakuru cyangwa je ndashobora gukora ikinyamakuru ciwanje, Imana ni yabimfashamo, ndashobora gukora ibindi, ndashobora kuva nganja ahandi nkava hanje hano. Igihe nava muri RPA ko batavuze ko natazi imihoho cyangwa na démission, uno munsi kwera mvuye muri Buja FM cyangwa ko natazi imihoho oya, no kunguruza nunguruje, nagiye aho mbona ko ari sawa, aho mbona ko nshobora naho nyene guhateza imbere, ko abandi twago turahateza imbere, urumva kandi ahantu rahakora avuze no munsi ndabona ko ngaha aho twashikanye canke isemukiri ko canke ikivi aho tugishikanye ni vyiza, reka tubisa abandi hama tugende natubiye gukora
mu bandi bashobora kuba bifuza ko dufata iyindi nzira cyo kimwe mu bandi bifuza ko dufata inzira cyo kimwe ariko umuntu akiyumvira inyuma y'amezi 6 Kigingi aragiye muri mu bantu bane batanguye irya radio hari aho byaba bisaniye igenda rya Kigingi asezera nawe kuko mwese nta numwe yirukanye hako muvuze ati tugiye mu bindi hoba hari impamvu nta mpamvu yo bayinyegeje yo birimo gapajiyo oya bon kuri jewe nko kubivuze nta buyobozi bw'isamizi nahora nkoramo bwanyirukanye ni je nahisemwo gusezera uno munsi aho musanze ahandi uvuze ku munsi wejo uno munsi urumva itariki 31 uno munsi ni itariki 1 z'ukwa gatandatu urumva ko nasezeye neza ukwezi nakurangije ubu natanga ukundi kwezi ahandi rero naco bifana na Kigingi sinibaza naco bifana kuko uko je ngiye bashobora kuba ari ukwiwanje kwisa Kigingi ashobora kuba nabanye nafise uko yagiye kumvo ziwe ntazi tutazi ndakunyura ashobora kumukuru umesha makuru ushobora kumugera kumubaza akakubwira impamvu jewe nuko nashimye imigambi ya More Time TV nabonye intumbero nabonye vision nabonye ibikogwa nabonye ishaka nabonye ubwira nabonye ne barashimye ibikogwa byanje barashimye carrière yanje parcours yanje baransaba tukorana guteza imbere ino societe ya marketing kuko benshi nashobora kuba bari kwaribaza mbega More Time Pajo agiyemo ntayo tubuzi More Time Pajo agiye gukoramo ni yahehe yatanguye gute ni television shasha mbonera hajyo gushimira juste gari kubona ari wo umuntu wa mbere mu bamenshi bakora mu Burundi uhonyoje kamera zawe hano muri More Time TV ni uburyo bwiza bwo kugushimira ko ndazi ko ijwi ryawe rishika kure amasanamu yabashika kure abantu benshi bari gukurikirana kandi baragukunda cyane Pajo nikiye kintu utazopfa wibagiye kuri Buja FM ni ibiganiro nakoze ibiganiro byose nakoze byarakunzwe yabazinduka yarakunzwe magaciro irakundwa hit connection irakundwa hari n'ibindi nagerageje kuzana ariko ntabikozemwo kuko ntajya nta muntu wakwira mu biganiro byose imigeri ibintu iterekane ko bavuga rero urava muri iki ukaja muri koja mukiriye rero ico nishimira nuko ibiganiro byose byakunzwe kandi radio yarahagaze neza Buja FM no munsi ni radio ikomeye cyane je ndabishima ko ndashobora kuvyibagira ko biri mu byatumye jewe na jewe mba Pajo ni byatumye na jewe mba Patrick kuko cyangwa bati ujya mu makuru umunyamuga no munyemesha makuru abizi byo biraguha agateka bikaguha honor bikaguha n'abantu nk'aba gusubira kuvuga ati ujya muntu tumukure hariya tumuzane ngaha kumbure n'imbaraga tumwongera tumurushirizaho kubyo akora hariya bakakurushaho ko babona ko ufise cyo umaze cyane cyo wakoze rero ni byinshi abo twakoranye abo twatanguranye abagiye imbere yanje abansanzeho ni byinshi n'ibindi twagiye turakora muri Buja FM yego n'ibintu navuga ko umuntu adashobora kwibagira muri carrière y'akazi kiwe barakoze ahantu imyaka 7 uri kurahakorera ubaho hakubeshejeho imyaka 7 ni myinshi cyane juste gahe ni manda yose benshi bavuze ati Paji yaba ari ugenda bagiye kera kuko ari mu bantu ba mbere ngo bashobora kuba bagiye mu biganiro byinshi kandi ubona ko atari ibiganiro byo kubahumuriza binavuga ko mutumvikana Frank kuko bagukuye muri connection bakujana mu bindi kuze nabo bakujana muri ambiance love bakaravuga ati yari ntago gira Paji agenda ubwo abavuga ivyo ntibavuga ati Pajo byarengeranye byamaze kuja mu mutwe byinshi bishavu biragwira ati reka ndabasezere oya iyo mbaro ku iyo biba ariko ubivuze cyane abantu bavuga ujya munsi nyene umuntu ahindurirwa ikiganiro akaja mu kindi utagikunze uravuga ati kiyana cyo nshaka nshobora gukora sindaciyumvamwo sici wanje reka nsezere canke ukandikike tukabisaba mu bundi buryo ati ikiganiro ntigikunda aho kumiki mumpe iki rero uko siko byari bimeze nuko nabikubwiye ko ibiganiro presque nka byose ibiganiro nka 90% bigize irya radio biri muri conception zanje ni jewe nagiye ndagira cyo novuga kaneva yavyo script yavyo bikogwa gutya bigira iki tubigira gutya twifuza ko bikogwa gutya intumbero kino kiganiro niyi rero nari ndabizi natuzwa kuja mu kiganiro nzi kandi mu kujayo nuko wasanga bitariko birafata inzira niyo twifuza ko biba cyo gituma wabona ncanja kubikora
rero mvuye muri iki nuko nabona ko iki kimeze neza nkaca nja mu kindi kumure gishasha canke ikindi kizo kirafata intumbero rero ibyo byose abantu bashobora kuba bavyumvira nibaza ko bon haya imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo rero utari mu kintu ntumenya impamvu yuko biraba rero kugira kubiko nakoze zinduka kino cambere atabindi biganiro byari bihari turakora zinduka jewe n'uwitwa Esperance Mbuye bita Tantine Supashu Tantine Supashu turamubwira ati wewe turabona ko iradiyo iri kuratera imbere ifuko programme ibandanya ikagwira nta kuntu wakora ibiganiro bya weekend samedi dimanche niwe yaciye propose akora ibiganiro by'abana yaga mwana yaga kibondo hamwe na nico gutazira imana Sunday vibe rero ivyo yaravyumvamo ko muri amakuru ajya afise ibintu yumvamo yaciye abikora hama hacaza witwa Kigingi niwe yasubiriye Supashu turakora ico bitazinduka turashikana kuri objectif yayo candava muri zinduka je ndasiga Kigingi hajya cankora cyo bita magaciro cugwa agaciro abantu bose bisata byose by'igihugu abantu bari mu domaine atandukanye nico ndakivamo Tanzania hit connection ariko aho hose twasiga iyo abantu tumaze kubihindumbere tugasiga hit connection turayikora je na Mishumirake niwe yagiye imbere yanje je nsigara muri connection mva muri connection ngenda muri ndasubira kandi muri magaciro urumva ko nashishwe muri magaciro ko naho nyene hariho uwahakora yari yamaze nawe nyene kugenda cyati hari gihengeri kandi nta muntu twabona ko ashobora kubandanya inumero ya magaciro cyasubira muri magaciro mva muri magaciro nja muri Ambiance Love abari muri Ambiance Love baza muri hit connection donc shakura ko atagahato canke yari kuneza y'iterambere ry'iradiyo yari kuneza yo gutuma iradiyo itera imbere rero mvuye kandi muri Ambiance Love vyabaye muri hit connection nta numwe atabizi harabaye mu kutumvikana ko babikora biba ngombwa ko bamwe bahindagurirwa jimba ngombwa ko ngaruka muri cyo kiganiro nari natanguje kandi nyene waciuza nka ombudsman urumva rero nuko kugira ngo ibintu bifate inzira bigende neza hari amasacrifice urahe bibi ukaja kugorora ngaha ukagorora ibi ugasubira ukagora kandi byagoramitse donc ni muri yo nzira rero abantu biyumvira kucyo nababwira ko atari rero no munsi kubona ndahavuye suko ngo narushe ngo habaye ngo ibyumviro by'oya iyo ndabigene ko naravuye yo kera uko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuguma mu kintu cyangwa kukivamwo iyo bishatse nikiye kintu yibaza ko Buja FM izokwibukirako sinzi umuntu wese arafise icyo ashobora kunyibukirako hari abashobora kunyibukiraho ku biganiro abashobora kunyibukiraho ukuntu twayaze neza twakoranye neza hari abashobora kunyibukiraho ko nshobora kuba nari dure nabo bamwe ko nafata ingingo ku burezi zashobora kuba ziba favorise zibatuma bakora ibyo bashaka gukora neza mu midegembyo ashobora kuvuga ko Pajo ni umuntu wese afise ko ashobora kwiyumvira umuntu ashobora kwiyumvira umuntu ati Pajo tuzomwibukira kwijwi giwe ni byinshi sinzi umuntu wese afise icyo ashobora kubona ku muntu akamwibukira ariko Pajo bino bintu byari ibintu bari gufatanya ni radi amasabiri ya hit connection nibi ntivyari kubuza Pajo ntivyari gutuma Pajo heba kazi ego nibyo kwanka ko ndabikora byose ariko kugira ngo umuntu abe stable ababe situta les pieds sur terre amategeko yo ngaha n'ahandi kubavanga urumva ntajya ngo bavanga nawe ukorera abami babiri nta usenga imana kadasenga na kiranga niba wowe senga kimwe muri ivyo swat emera Pajo ngo ntakorera abami babiri hagati uratubwiye ngo ntakorera abami babiri ngo ntushobora gukorera imana ngo ntukorera kiranga ndafise karungu ngomba kubaza hagati ya More Time TV hamwe na Buja FM ninde imana ninde kiranga oya ibyo bivana no kwemera ko umuntu kiranga ni vya kera ariko imana n'ubu turacayifise ariko na kera n'imana yari hari gusa kiranga yashigira yari intermediaire w'abantu n'imana niko bemera kera sinovuga ngo kiranga ninde ngo More Time cyangwa Buja FM ngo ninde muri abo babiri oya bose twarakoranye na Buja FM uno musi ndi muri More Time TV rero nibaza ko nkuko nabikubwiye nta rifo ku muntu ashira amaguru hasi agakora ikintu kimwe kugira ngo ntabe perturbe ifo kuba équilibré pana kuba déséquilibré rero mu gihe uri ahantu ukawushora kuhakorera ukuvuriya leze ntavyo kuvangetera n'ahandi uguma ngaho nyene ugakora ivyo bagutumye ugakora imigambi bashaka kugira ngo
mutere imbere mwese. Rero nibaza ko nico gituma ubona ko umuntu adokorera ahantu habiri mu mwanya umwe, ko nshobora kuba ndi ngaha hama mbafise n'ivyumviro by'ahandi, oya ivyo ngaha ni ngaha, ahandi naho abandi bashobora kurondera abadusubira bagafata bijya bibanza byacu, bagafata bijya bibanza vyanyu. Ariko turumva ko avuye ku radio agiye kuri TV online. TV online gwiwe cyangwa umukozi? Oya sigwanje sindagera kuri urwo rwego, kumbure ndaca korera abandi, ariko ushobora kwizera akubwira ati ingo dukorane dufashanye dukora iki ndabona ko wewe ugishoboye, uyu muntu urumva ko abari umuntu agufite icizere kandi yamaze kumenya icyo wewe uri. Rero ni byiza cyane ko turakorana n'abandi, sindi jenyene, hariho n'abandi benshi. Turizera ko n'uruganda ruzotera imbere mu misitsa. Paje avuye ku radio agiye kuri TV online, tuvuga ko ari amafaranga ya mukonvense canke n'ivyiyumviro vyahuye? Mu bisanzwe isi iri kwiragenda itera imbere, juste Gaël, amaradio nayo nyari online. Uno munsi ushaka kuri radio yawe itaba local itavuze gusa mu Burundi, uragira ama application abantu bagakurikirana ibiganiro byawe bakakumviriza bari hanze. Rero amajwi kenshi nashika kuri nk'amasanamu. Rero kugira ngo ibintu bishike kure dutere imbere muri ibyo bita numerique, biba bikomeye cyane. Tuzakoresha amakamera, ukazakoresha amasanamu n'amajwi, bakumva amajwi bakabona n'amasanamu n'abantu bariko barashikeza ibiganiro. Rero samafaranga yatumye mva aho narindi ngo nze ahandi, oya ni yo passion, n'uwo murimo, ni iryo terambere ryo kuba gushaka ko isi yose ibona ibiko birabera mu gihugu cacu, kandi n'abamenyesha makuru b'abarundi ko bashobora kumenya ibivugirwa cyangwa ibikorerwa hanze y'ibindi bihugu bigatangazwa n'abamenyesha makuru b'abarundi. Ko birababaje kubona amakuru y'abarundi, amakuru y'iwacu tuyabwirwa n'abanyamahanga, iby'iwacu ugasanga amateleviziyo mu Bufaransa, yo muri Amerika, za Al Jazeera, za BBC, za Voix d'Amérique, za RFI, za France 24, arizo zitangaza amakuru yacu, zikamenya ibikorerwa iwacu imbere yuko tuga barundi bamenyesha makuru tubitangaza. Kubera iki? Bafise ubwo buhinga, bafise ibikoresho, bafise za satellite, bafise ibyo bikoresho barashika, bafise frais de mission yo kushika gukuvura inkuru mu bihugu bitandukanye. Ariko kandi bashobora kuba bafise n'abakoresponda babo, usanga bari ngaba barundi barungikira amakuru hariya. Rero kubera iki rero twebwe tutokwiga gukora nkuko bakora nabo nyene, amakuru yabo akavugwa n'abarundi, amakuru yacu meza ibira nga mu Burundi byiza n'abanyamahanga tukabibaha bakabibona nkuko uri kurabidushikiriza cyo baza kubona ibyo wacu. Ko kundi handi si ibintu bimenyerewe aho umumenyesha makuru ava mu radio akaja kuri TV online. Ni n'ibintu nibaza ko byo bibaye ijya mbere, uvuye kuri radio ikomeye nka Buja FM ugacuza kuri TV online, shasha izanye ibishasha kugira ngo ishoboye gukonvenka abarundi ko ifise imigambi mishasha kandi myiza kuri yo. Bose bayaguhaye ngahe? Kandi ko Paje ngo ari yaragutse. Oya. Ubona ngana gute je? Rawo kuno ninganira. Ariko umufuko uravyibusha. Sukuvuga ngo radio yari komeye, haje ikintu cyose gikomezwa n'abantu. Rero nimba Buja FM yarakomeye nuko twayikomeje. Nuko abamenyesha makuru bayikomeje. Nuko ari equipe synergie ukorana muri team mufise imigambi umushaka gushika ku kintu gikomeye mwese muvyumva kumwe. Rero sinovuga ngo kuva kuri televiziyo, kuva kuri radio ukaja kuri televiziyo ngo television online ngo ngifata munenegwe ngo nakanu gato, oya. Kuko nibaza ko uravye n'amateleviziyo ari mu gihugu wewe wahinjinga twasa no gukamera uraza no kuraba, sinzi uraza kuraba uvuga ko television online iri hasi, sindavyibaza abafise ibyo byumviro. Nibaza ko ari bo sinoshobora ku umuntu wese afite uburenganzira bwo kujuja canke kugira critique uko abona ibintu, ariko haje ikintu kirakomezwa n'abantu, ibintu bigirwa n'abantu, hajya si ibintu bigira umuntu, ibintu sinibigira umuntu, amafaranga ntagira umuntu, ubwirasi ubwibone ubukomezi byose birashobora guhera, ariko abantu muri kumwe muri muganira muyaga neza bashobora guteza imbere abantu nyine. Rero kujya bivuze nigiye twatangura Buja FM yitwa Radio 10, twayitanguye turi babiri, yari jewe na Esperance Mbuye, tuvuye muri radio yitwa RPA.
urumva kuko iki twavuye muri radio ikomeye nka RPA tuza muri radio itaramenyekana nka Radio 10 nitwe twayikomeje nitwe abantu twayikomeje rero tumaze kwikomeza ubu harabonetse ikindi novuga kikiri gishasha canke tifuza ko cabonye ko dushoboye kiraduha kiratwizera rero abantu batwizeye rero tubakorere uko ico cizere badushizemwe baduhaye tugerageze kwerekana ko tushobora gushikana ariko dako nyene apana twe nyene turi kumwe n'abandi bakozi dukorana hano turashobora gushika kure kuko nkuko ayandi radio canke izindi entreprise zashitse kure kuko si jewe nyene ndi hano turi umugwi w'abantu benshi abishoboye babizi bafisemo uburambe n'ubumenyi n'abandi bashasha tuzobakira kugira ngo dutere tuje imbere aho hajya ngo gato karakura rero nibaza ko ikibazo numva nibaza ko ndakishuye gato karakura ni Patrick Paja tubwiye ati twayiteje imbere na Esperance Mbuye turaza turakora ari iriya digitangura kiri hasi ariko umuntu agiye kuri abantu benshi mwatanguranye muri Buja FM ubu ntabagihari yaba bakigingi yaba bagisa ba Michu ngaha muri 2016 mwari kumwe n'abandi benshi team abari benshi muri sport benshi baragiye ariko ho bari ingorane zahaye muri Buja FM ko jewe sinigeze mba umurongozi wa Buja FM sinigeze mba umuntu afata ingingo muri Buja FM narigeze kubiba mwanya muto iradio gitangura ukuntu twagiye turarokita haza abamenshi makuru nabigize mu ruhara kugira ngo abamenshi makuru baze bajya bose magiye murumva naragize mu ruhara rukomeye cyane kugira ngo mu bumvi hajya kugera radio batumira radio itera imbere rero ukuntu vyagiye birahinduka ukuntu vyagiye bamwe bagafata ingingo yo kugenda bamwe tugasigara abandi no munsi turafasha ingingo yo kugenda urumva umwe wese afise impamvu umwe wese afise aho yagiye nakarusho yabonye aho yagiye rero ariko hariho n'abahevye batagira icyo bagiye ko nk'akaroro kigingi yavuze ati jewe ntaho ngiye ariko jewe mbona umenga vyoba vyiza ndigishomeri gusumba ndiko nkora ngaha rero kigingi yashobora kumurondera kumubaza impamvu cyangwa karondera ubuyobozi bwa radio Buja FM kabubaza kuri jewe twarakoranye neza cyane kuri jewe nta kibi cha Buja FM tuba twara entre jewe n'ubuyobozi bw'iradio gihari kuri jewe nta kabi novuga ko hari kuri Buja FM kuri jewe ariko wowe nkuko uvuga uti baragiye atakazi bafise kandi uyo arafise impamvu urashobora kumwegera uburongozi burahari urashobora kubwegera nimba mwebwe muri ko murumviza radio mwebwe bakunzi b'iradio mwikunda koko murumva uyu yavuye ngaha uyu yari ngaha uyu yahora ngaha yahinduwe gutya murashobora kubibaza ni inkuru kuri radio yumvizwa n'abantu ikinyamakuru hajya kibafise bene cyo ariko kirafise n'abanywanyi n'abantu bakomeye cyane aba client hariho abantu baza bashaka ibihayanishwa bashaka ibidandazwa byo kubivugwa hajya bazana inoti bakazana amafaranga yabo kuyo radio rero iyo bumvise hari nibi biguma bihindagurika ntibaryoherwa ni radio yashobora kubisubira inyuma rero no kuraba mukavugana n'abarongozi bijya radio bijya samirizi bakababwira kumbure kuba bashobora kubona buko tangorani hari ariko mwebwe muri hariya mukabona ko ari ingorane ariko hari nabandi bameze nkawe babona ko tangorani hari rero abantu niyo tubona kumwe ibintu nkuko jewe atangorani nifitiye nari mfitaniye nayo niko n'ubundi ushobora kuvuga ko tangorani bafitaniye nayo kugasanga hari n'ubundi avuga ko hari ingorane rero ni byiza ko bene byo ariho bishuri ibibazo mwene ibi Patrick Paja turazi ko mufise umwanya muto tubashimire ko ramwaha ivyo murimo muremura muraduha umuco na cyane ku bantu benshi barafise ivyo ariko baribaza kuri mwebwe na cyane bavuga ati mbe Patrick Paja agiye mu biki career yiwe bwo bimeze gute ibintu nk'ivyo tugushimire sana mukuru ndagushimire cyane Juste Gaël niwe ndagushimire cyane ko na ushitse hano muri More Time TV ubaye no wambere uje kutubaza kino kibazo no kutuganira kuyerekeye imirimo yacu murakoze cyane nizere ko nejo cyangwa hirya ejo hano muri More Time TV ni muhira ni wanyu karibu baraza kwereka kumbure uko ibintu bimeze urabe studio urabe abamuganya n'abakozi hajya mugakomesha makuru turaba confrère turi inshuti turabavukanye rero ni byiza ko tukisanga tukisanzura mu mugakomesha makuru
nk'abavandimwe rero ndagushimiye cyane asante sana kwa kundi hano reka ndabashimire kubona mwese mwahevye ivyo muri bo murabana natwe tubashimire kuko mwama mudahengeshana kugira ngo mwame mukurikana ibiganiro reka ndabashimire cyane kuri micro juste Galek a dreamer from Morisa bye bye ciao hasta la vista umukama bandindira ibiza vyose byo kumuvuka no ku mubiri bye bye ciao hasta la vista